ibaha umugisha. Dushimiye Imana mushobora byose yatubashishije gushika mu ngoro yayo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dushimiye n'uburongozi bwatwiyumviriye ko bukaduha uyu mwanya. Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Hanyuma ni igitondo cyiza cy'umugisha, ni igitondo cyiza Imana iduhaye kugira ngo tukinezerererwemo. Imana ishimwe cyane. Nshaka ko tuganira ijambo riri muri Zaburi ya 43. Zaburi ya 43 umurongo wa 5 kugeza kuri 6. Bo dusomera, mama pasiteri adusomere. Ni Zaburi 143. Ego. 143 havuga ngo nibutse iminsi ya kera, ndarimbura ibyo wakoze byose, ndagereranya igikorwa c'amaboko yawe, ndakwayira amaboko, umushaha wanje ukugirira inyota nk'igihugu kigadutse. Amen. Amen. Niyo Zaburi nashaka ko twiyumvira ko muri kino gitondo nibutse imirimo y'intoke zawe, iyo ndayibutse. Nafashe umwanya kuri jewe numva niyumvira icyo twoganira uyu munsi. Ndasoma ibitabo, niyumvira ku bintu byinshi, nkurikirana inyigisho z'abantu bagiye baca hano, mpera ku nyigisho ya pasiteri w'Imwaro yatubwiye ku by'Isiyoni, nkwirikiza kuri inyigisho ya mama Yiska yatubwira ku by'agakiza, ndaba inyigisho za bafara, ndaraba kugira ngo ndondere ndabiye aba hafi abamaze iminsi batwigisha. Ariko numva si fisi ikintu nyene, ibintu numva ntabitoye neza. Ahubwo nabwira Imana nti umfashe icyo wewe ushaka aricyo kiba. Imana ishimwe cyane. Rero niyumviriye Zaburi, ariko iyi Zaburi ndashaka kuza kuvuga kuri uwo murongo dusozera, ariko nashaka ko twiyumvira ni kibazo. Nafashe teme nk'ikibazo kivuga ngo Zaburi dusubiramwo. Zaburi abantu baba Emawusi b'inyami barazi ahantu Zaburi dusubiramwo chaque dimanche, barazi aho byavuye, barazi aho byavuye. Iyi Zaburi dusoma buri dimanche irafise ahantu yavuye. Amen. Birafise ahantu biva. Rero nashatse twibaze aba Emawusi, twibaze. Mu Rutana barafise Zaburi y'ukwezi, imusongati Zaburi y'ukwezi, Imwaro Zaburi y'ukwezi, Imatana Zaburi y'ukwezi. Icyo ntaramenya neza, sinzi ko duhurira ko iyo Zaburi twese. Icyo sinda ariko mengo ntituyihurira ko. Mugabo icyo nibuka nuko nimba ntibeshe uku kwezi gutashe, ngira ngo twama dufise Zaburi uku kwezi gutashe. Amen. None mu byukuri iyi Zaburi twama dufata, kandi iyo dufashe mu kwezi ntidusubira kugaruka kuri iyo nyene, turaprogressa tukabandanya. None shaka kubabaza bakristu bene data, iyi Zaburi duhora dusubiramwo chaque mois, twama tuvuga buri kwezi, tuyatura, mu byukuri ni yande?
niwibaze ni yande ijya zaburi. Uyu munsi twavuze zaburi ya 91. None ijya zaburi ya 91 ni yande? Ni y'abaririmbyi? Ni y'umukuru w'abaririmbyi? Ni ya Dawidi? Oya nimumbwire. Ni zaburi ni zaburi yande? Ni ya Dawidi? Ni y'umukuru w'abaririmbyi? Ni ya bene Kora? Cyane ni ya Asafu? Ni yande ijya zaburi none? Sa? Ni yacu? Ni yacu? None vy'ukuri ni yacu vy'ukuri ijya zaburi? Ego. None ndababaza. Ubu dusubije inyuma. Dusubije amaso inyuma. Dusubije amaso inyuma. Mu vy'ukuri dusubije amaso inyuma tugasubira inyuma. Mwibaza ko twaba tugeze kuri zaburi ya kangahe? Mu kwezi dufata zaburi imwe. Mwibaza ko dufise zaburi ubu tumaze gusubiramo zaburi zingahe? Nimba ari yacu mu vy'ukuri dufise zaburi zingahe muri twebwe? Zaburi ya 23 iravuga ngo uhoraho niwe buhungiro sa niwe mwungere wanje. Arandagira mu cyanya cy'ubwatsi. Hanyuma reka ndababwira. Iyo turiko turasubiramo iya 23 tukavuga ngo araturagira mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, sivyo? Reka ndababwire, urashobora kuba ahantu uri uyu munsi mu vy'ukuri utari mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, ariko ntibisigura yuko izabura atari iwacu. Nibihe igihe cici inka ntizigira ubwatsi, zirabura ubwatsi. Mu gihe cici hariho amasoko akama, amazi akagabanuka. Mu gihe cici ntitwambara ibi bigamira tuza ngaha, nta mazi aba ahari. Mu gihe cici haba humutse. Ariko no muri kijya gihe atamazi ahari, zaburi iguma ari iyiwacu. No muri iki gihe nyene c'imvura tujamo tukajandagira, naho nyene zaburi iguma ari. Mu bisanzwe zaburi ni indirimbo, kandi Bibiliya iratubwira ngo uwunezerewe nagire gute? Naririmbe. Mu bisanzwe zaburi cyari nk'ikintu twosoma canke tukaririmba, kuko nta uririmba atanezerewe. Kiretse abantu bamwe na bamwe. Hariho indirimbo ntahora nkunda kandi bayiririmbye hano. Mu bisanzwe nubu biramfata umwanya ariko ivuga ngo mana ntumeze nk'abantu ngo utubwire ibinyoma, kandi ngo wicuze icyo wavuze, ukomeze isezerano kugeza ibi. Kandi wewe ntujya uhemuka, kandi muri make uwo muntu womengo yayiririmbye ariko aracurira nk'umuntu, ariko arabwirira nk'umuntu ati mu by'ukuri mana wewe ntumeze nk'abantu,
kuko ujya muntu urabona ingene yangize, ariko wewe ndabizi ntumeze nkabo. Wewe shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana Data, shimwa nawe Mwuka Wera. Antu ukumva umengo arafise ukuntu ariko arabwiriramwo umuntu. Mu bisanzwe hariho indirimbo zibwiriramwo umuntu. Narakunda indirimbo zo gutwikurura, naranakunda kuziririmba, sinzi ijwi ryagiye. Ico nibuka, twigeze kuja muri mariage ahantu hamwe, hama baja gutwikurura. Bariko baratwikurura, abantu baratamba. Mwabo batamba harimo umumama yari afisemwo abakobwa babiri. Reka ndahavuge mama Yiska arahamenya cyangwa reka ndahareke. Hanyuma uwo mumama numva ateye ngo aho utambura tambuhazi. Hanyuma ico mwiyo ndirimbo ndarondera ico gitero ingene bijanye, numva biransize, ariko yashaka nko kubwira abo bakobwa biwe ati ubu muri ko mwanika amenyo mutamba, aha ntimubizi ko mushobora gutambiraho ijya nyuma. Mu bisanzwe hariho ibihe bigutegeka, ibihe navyo bifise izindi nguvu, bifise uko bigutegeka. Ibihe bifise uko bitwikira ikintu, bifise nuko bitwikurura ikintu. Ibihe bifise ivyavyo, bifise ikindi kintu. Uyu munsi abantu bose ntibashobora kumenya izina, ntibashobora kumenya uko nitwa, guko sindi ziranotse canke Siyoni. Mugabo hariho ibintu igihe kimbikiye, hariho ibintu igihe kikubikiye. Igihe nicagera, igihe nicagutwikurura, abantu bose bazomenya amazina yawe. Ico nigihe kiragira uko kikubika, kiragira uko kigutwara, kikagutwikira, gifise uko gikora. Ico nigihe. Ariko kandi hari igihe nyene ubwaco cibwiriza kikugurura, hanyuma ibintu vyose bigatora umurongo. Mu bisanzwe ushobora kuba wicaye ngaho na masters uyicaranye, ariko guko utararonka akazi nta numwe azi ko wize, nta numwe abizi. Kubera iki? Kubera ko udandaza limikashi, n'abandi bose nuko nyene badandaza limikashi, nta makuru. Ariko kufise impamyabushobozi ya kaminuza nta ubizi, kuko nuwize imanite, nuwahejeje primaire apfa kubazi gukanda ku kanyenyeri, aradandaza limikashi. Ivyo nta ubizi, nta n'uvyitayeho. Bakubona nyene mwijire y'umuhondo, nivyo nyene ushoboye, bakuza uko nyene, bazogusaba ndungikira mayinite, ndungikira limikashi, nivyo bazi ko ushoboye. Ariko igihe nicugurura bakagusanga wicaye mu biro, ivya limikashi bizokwibagirana, hanyuma bamenye ko nawe w'amashure wari uyibitse. Ubu wohagarara aha akavuga ko agiye gutanga akazi ko kunyonga imodoka, mworaba abantu basokorora perimi ngaho, ariko ukiyigendana mu mufuko. Nta muntu azi kuzi kunyonga imodoka, biraho bibitsaho, nta n'uguhamagara kumutondera igitoro, naho vyose aba kurarayo, nta n'ugu iryo zamu ryo kurarira imodoka yiwe, personne. Hanyuma abantu bakaca bagusaba ngo gusubiramwo Zaburi, nguhoraho n'umwungere wanje. Byari
bene data, ibi bintu womengo biraremereye, ibi bintu womengo birasiga ubwenge bwacu, ariko yamara izi zaburi ni iziwacu, ni zacu. Genda vyemeza, wumva atari yiwe aze ndayimuheko kuko je ni yanje. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, si ya Benazafu, ni wayiririmbye yavuze ngo yahora yumva abashima ngo akabarabira he. Karebera mu madirisha bashima Yesu tarobanura ku butoni araza ivyanje vyapfuye ibaho. Manuza ngeza he nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika. Nimwibaze amasezerano ngo yari afise amasezerano atabarika Imana yamuhaye, mugabo ntivyamubuza guhunga inzira nyabagendwa. Inzira ibona ntiyayicamwo, ngo ahubwo yahitamwo guca mu dusesero, yahitamwo guca mu tuyira uto twita iki, utuyira tw'ikirundi, utuyira tutagaragara. Kubera iki? Kubera iki anyura mu tuyira tw'udusesero? Kubera iki anyura mu nzira zitagaragara kandi amasezerano ayibitse? Beneda, kubera iki dufise amasezerano ariko turanyegeye, byaratunaniye mu by'ukuri? Zaburi turayisubiramo gusa, ariko mu by'ukuri nta na rimwe turayifata nk'iyacu. Bajya abantu baririmbye ijya ndirimbo babayeho igihe batagira urubyaro, babayeho igihe batagira urubyaro, hanyuma Imana ibibutse. Indirimbo ya mbere baririmbye ngira ngo nijya ndirimbo ivuga Yesu arakora nukuri arakora, niwaraba amashusho yayo, ibitaro bayiririmbiyemo bavyita Hôpital la Croix du Sud. Nahakoze hafi imyaka 3. Mu by'ukuri baririmbye ibintu bumva bazi, baririmbye ikintu bumva muri bo bazi neza. Rero twebwe Zaburi twayigize iya bene Kora, tuyigira iya Asafu, tuyigira iya Dawidi, mugabo ntiturumva ko mu by'ukuri naho bigoye, naho tutabona inzira, ariko Zaburi ni kunyura mu nzira zitabona, guca mu dusesero,
woducamo. Bene hariho ibihe bikagomba kugutegeka uko bigutwara, ariko nunagera no mu bihe bishaka kugutwara uko byo bibona, uravyibutsa ko ufise Zaburi. Muvyibutse ko dufise uhoraho nk'umutabazi, mutwibutse ko dufise Imana nk'umutabazi. Hahigwa ishanga rifite Imana nk'umutabazi w'Imana yawe. Abo bantu iyo bageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura. Haleluya, haleluya, haleluya. Izi Zaburi ntiziraha ngo tuzisubiremwo, izi Zaburi ntiziraha ngo tugire repetition, no. Erega si bimwe vy'abana bahora bataha bagasubiramo imaje bize mu ishuri, oya. Ibi sivyo dutaha ngo tujye gusubiramwo nk'uko umengo ni recitation, no. Ni yacu, Zaburi ni zacu, Beneda ni zacu, ni zacu. Kuba tworonka ivyo ducamwo, kuba hari ibintu twoba turiko turacamwo, kuba hari ibintu vyoba bitunanije, ariko ni ivy'ukuri, ni zacu. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe. Ahantu twasomye Zaburi y'ijana na 43 ku murongo wa 5, ngira ngo mwebwe si ku wa 5, ariko havuze ngo nibutse imirimo ya kera, nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza ku mirimo y'intoke zawe, hama nkakuramburira amaboko, umutima wanje ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Mana ishimwe cyane. Shaka rero dusengere muri iri jambo, shaka dusengere muri iri jambo. Mu by'ukuri ahanini ikintu nashaka gusa cyari kibazo gusa, nashaka ko umwema wese yiyumvirako akiyumvira kubera iki Zaburi, kubera iki buri kwezi Zaburi, kubera iki dusubiramwo Zaburi buri kwezi, kubera iki. Mu by'ukuri ni ibintu byo kudufatisha ku mutwe, ni ibintu byo kudusomesha gusa amaza, n'ivyo kubera iki. Mu by'ukuri ni kubera iki. Hama wiyumvire amazaburi yose wagiye urasoma, amazaburi yose umaze gusubiramwo, ayo tumaze gusubira, ayo mazaburi yose ugenda uyiyumvirako. Bene ndababwire, iyo dushize umutima kuri izi Zaburi, dushize ko umutima, reka ndababwiza ukuri, hari abantu baba bamaze gusa nazo. Mu by'ukuri ikintu iyo ugihoramwo, ikintu iyo ugihoramwo urateba ugasa naco, umwungere w'inka arateba agasa n'inka. Ivyiyumviro vyiwe n'imvugo ziwe byose birabisha ku nka. Iyo umubajije inka arakubwira ati iyi nka iyi numushikira kwima, iyi bimeze gutya, akagashuri kameze gutya, iyi meze gutya, umugajo nuku, izi nuku. Ivyo byose arabikubwira kuko
bimurimwo abizi neza. Umuenjeniyeri, umufundi ugiye ukamwereka ikibanza ukamubwira ngo aha nifuza inzu iri ngaha, arakubwira ngo ngaha hoje iki, amarogara azoja aha, sarizoraba hariya, umuyaga uzomera gutya. Kubera iki? Arabizi, abihoramwo, nivyo vyiwe, nuko niko bimeze, arabizi. Akakubwira ngo aha twohubaka gutya, aha twohubaka gutya, aha twohubaka gutya. Rero nizi Zaburi vyari bikwiriye ko izi Zaburi zifise uko zitwubaka, zifise uko zitugira, kugera ku rugero aho dusa nazo. Umuntu akagenda nyene asa na Zaburi ya 23 akagenda ntafire. Kubera iki? Uhoraho n'umwungere wiwe, ivyo bindi ntibindaba. N'umwungere wanje andagiye hafi y'ubwatsi bugize gute, buratotahaye. Mwebwe mubona ivyumye, shahuri zako mubona amazi yarabuze, ivyo birabaraba. Je Uhoraho andagiye impande y'amazi adasuma. Abumva urwamo ntituri kumwe nabo, arandagiye, ari kumwe nanje, ngenda tafire. Motoka ho kuzibisa nizo zimbisa. Turashaka kugera ku rugero rwo gusa n'ivyo tuvuga, ivyo twama twatura buri wa Mungu, Zaburi twama tuvuga buri wa Mungu, turashaka gusa nazo. Bene data, turashaka duse nazo. Umuntu agenda nyine yiyumva nka Zaburi ya 91. Ugomba uyoberwa amajambo ari muri yo, mugabo ugende viti ndi Zaburi ya 91, nuko bimeze, niko byubatse, ndiyo zetu. None ko atari ya bene Dawidi, ko atari ya bene Kora, aba bene Kora baje mu gihe cya Yerobowamu aje gusubirira Salomo ku ngoma. Muzobisome mu bami ba mbere mu bice bya 12 ngira na 3 gushika kuri na 4. Yerobowamu amaze guhungira muri Egiputa, aragenda ahungirayo, mu nyuma ngo agaruke i Yerusalemu, afata ahari ibicaniro vy'Imana, aja i Betera, aja i Dani, aja ahantu hose hari igicaniro mu bicaniro vy'i Yeriko. Aragenda ngo ashiraho inyana z'inka, azisubiriza ibicaniro vy'Uwiteka. Amaze guhagarika inyana, ngo ahamagara bene Kora, ngo arababwira ngo nimuze murabe Imana yabakuye muri Egiputa. Ngo basangana ibinyana, ngo baramubwira ngo na data twaramuhevye, ngo begura inanga zabo, ngo baheka inanga zabo baragenda. Niho Mbonyi yakuye ya ndirimbo yavuga ngo nicaraga ku musozi twibutse kuko nta mutabazi twari dufite, tugapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka yabatujanya, aradutahura kuri Siyoni.
twasaga n'abarota ko dutashe, amarira atemba kubera ibyishimo, indirimbo zazuzuye ibitabo byacu, kuko ntagereranya. ngo begura intanga zabo bazishyira ku bitugu baragenda. Reka ndababwira, biguma vyoroha bifate nk'ibihe, kandi namba hari ikintu kigenda n'igihe. Twaje mu gitondo hari igihe c'imvura, ubu cavuyeho, mu kanya harakurikira igihe c'izuba. Ibihuri kuracamwo ntibigutinyishe kwatura yuko Zaburi ari yawe. Mana ishimwe, ntibiguhagarika umutima ngo ureke kumva ko iyi Zaburi ari kwawe. Bene, aha nararondeye, aha naricaye ndasoma ndarondera, nshaka kuvuga ngo ndashaka ngo ubuhanuzi bw'ukwezi, ibintu biguruka, ariko Imana irambwira ngo ceceka, mbariza iki kibazo. Zaburi zihora mu kanwa kacu, Zaburi zihora mu kanwa kabo ni zande? Mu yandi majambo, nasanze aba bana bavukira ino ntavyo bomenya. Kera umwana yararira, akarira n'urujumbu mu ntoke, akubwira ngo ashaka bibiri, icyo afata ngaha n'icyo afata ngaha. Hanyuma icyo wakora kugira ngo yumve ko afise ibijumbo bibiri, wamwaka icyo yari afise ukakimanyuramwo kabiri, hama ugaca umuha mu maboko yose, agaca yumva ko afise ibijumbo. Affaire terminée. None nasanze ari nkaho Imana itubwira, ubwoba, amaborogo nayiki mufise Zaburi. Ko mufise Zaburi, ko dufise Zaburi, ikindi turiko turarondera n'igiki? Kiretse nitwaba dufise ya Dawidi, kiretse nitwaba dufise ya bene Kora, mukaba muzi ko Zaburi dufise ari iwacu. Iyo dusubiyemo ya 91 ikaba ari iwacu, twidibamire. Twidibamire. Abantu b'inyami muri serire yabera ku Mutanga, nibagiye ikorasi imwe, ariko hari korasi zibiri nibukira kuri Pasteur Ezekiel. Muramwibuka Ezekiel? Muramwibuka?
wese mvuga babuno munsi si vuba hariho kamwe kansize karaza ariko nkumva kari kure ariko reka ndababwira ko ndamwibukira ko ni tubiri ariko reka mvuge kamwe guko kandi gasa nka kansize avugaho na nyuma ya zeri irakora imana yakirakora ivyo nani y'abantu kandi harabiyumvira ngo turi munsi ya zero barababesha twibutse iminsi ya kera twibutse iminsi tukibuka imirimo y'intoke zawe ngo tukwagira amaboko ikirundi cyabivuze neza ngo tukwagira amaboko mu kirundi kwaya amaboko ni nk'ugukabakaba waya amaboko tukwayira amaboko reka ndababwira tugomba kurenga ku rugero rwo kwaya amaboko kwaya kurondeza no tugomba kurenga ku rugero rwo kurondeza ntitukiyikabakaba no turayifise iri kumwe natwe ikorana natwe ivugana natwe ibana natwe ndabashimiye kuri ndababeshe biraheze je numva birakamye nyene vyari ivyo duhorane n'umukama